Ndabaramukije cane bene data abakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo, amahoro y'Imana, kugubwa neza no kubipfuriza pasika nziza nivyo ndabipfurije muri kino kiganiro cacu umutsima w'ubugingo cuno musi. Muteramanye na jewe Janvier Imana irambona, aba ari jewe mumenyereye muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo, ni jewe mpora ndakibashikiriza igihe cose kiba catunganijwe kandi nkaba ari jewe ndakibategurira. Nagomba rero ngo dusangire amajambo y'uno musi. Turacari muri vya biganiro vyacu bitumbereye kudufasha kwibuka no kuzirikana kuri pasika canke se kukuzuka kwa Yesu Kristo. Tumaze imisi tubiganira ko twaraganiriye ibitari bike, nizera yuko mwashoboye guhezagirwa, mwashoboye gufashwa na bino biganiro tumaze imisi tubashikiriza. Mu kiganiro rero cuno musi, mu mutsima w'ubugingo w'uno musi, tuganira kw'ijambo rivuga ngo Niwamugobera araguha intango nshasha. Imana yacu nihimbazwe. Iri jambo rero imbere ko duhava turishikako, nagomba ngo dusoma aya majambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Dusome igice ca 24 umurongo wa 28, hanyuma tugeze ku murongo wa 35. Ayo majambo avuga ngo bashitse hafi y'umuhana bajako, amera nk'uwugomba kuwurengana. Baramugobera bati gumana natwe kuko bugira bwire kandi umunsi ukuze cane. Arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yabira umutsima arawuhezagira, arawumanyagura, arawubaha. Uruhuni rubava ku maso, baramumenya, maze arakamangana ntibaba bakimubona. Baravugana bati mbega imitima yacu ko yariko iragurugumba aho yariko aravugana natwe mu nzira aduhishurira ivyanditswe. Ako kanya barikora basubira i Yerusalemu, basanga bamwe 11 bakoranye bo kumwe n'abari kumwe nabo, kandi bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse. Imana yacu nihimbazwe. Kandi yabonywe na Simoni. Nabo babadondera, no kuvuga rero ba bantu babigishwa babiri babadondera vya bindi vyo mu nzira, kandi yuko bamumenyeshejwe nuko yamanyaguye umutsima. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo tuno musi, nano majambo niyo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro cacu cuno musi. Hanyuma ya majambo dusomye namwe mu majambo dusanga mu kiganiro Yesu yagiranye n'abayoboke biwe canke se abigishwa biwe babiri bari mu nzira ija i Emawusi. Kandi iki gihe muri ino nzira ija i Emawusi hari ku mugoroba ngo wo ku musi Yesu Kristo yazutseko, kuko Yesu Kristo yari yazutse uwo musi nyene niwe wari umusi wa pasika rero, canke se niwo musi nk'uyu turiko turahimbaza pasika. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Nakuvuga rero mu yandi majambo yuko aya majambo dusomye umwanya yabereyemwo ni umwanya wo ku mugoroba wa pasika. Hanyuma rero tuvuze pasika, nagomba ngo twumve pasika yuko nk'uko basesanguza mu bya Bibiliya bagenda babivuga, pasika iri mu buryo bubiri canke se iri ubwoko bubiri. Pasika hariho pasika yitwa ngo ni pasika y'abayuda canke pasika y'abayahudi. Mu gifaransa bavuga ngo ni Pâques juive. Ku bantu bahora bagira ama recherche kuri Google canke se bahora basoma ibitabo bitandukanye canke se amanuze amajourno novuga ngo Rukristo ku mbuga za Gikristo, murashobora kuzobona ibintu nk'ibi hanyuma bikabatangaza, mukabona hamwe bandika gutya ahandi bandika gutya nk'uko tugiye kubivuga. Rero hariho pasika canke hariho pasika mbere wanashaka no bugingo n'ubu yitwa ngo ni pasika y'abayuda. Iyi pasika y'abayuda rero ni ijambo ryandikwa imisi yose mu rudende, ntigigira rija muri bwinshi, ntibigira barishira muri bwinshi, ntigigira rija muri pluriel,
ntibigira bashirako s canke se ngo rivugwe mu mvugo ya bwinshi ryama mu rudende. Twavuga tuti rero iyo pasika naho hantu bitandukaniye n'iyindi pasika tugomba tuvuge iri mu buryo bugira kabiri, kuko ubwoko bwa mbere canke se uburyo bwa mbere tubona ko ari pasika y'abayuda canke y'abayahudi, Pâques juive. Hanyuma kandi pasika igira kabiri nayo canke se ubundi bwoko bwa pasika ni pasika bavuga ngo ni pasika nkiriso canke pasika y'abakristo. Iyo nayo mu gifata tuvuga tuti ni Pâques chrétienne. Iyo pasika rero y'abakristo nayo ni ijambo ryama ryandikwa iminsi yose muri bwinshi au pluriel, ntigigira rija mu rudende. Tuja tuvuga tuti Pâques chrétienne, mugabo ugasanga Pâques hariko s yerekana ko ari amapasika menshi, hanyuma chrétienne nyene kerekana yuko ari amapasika menshi ya gikristo canke se y'abakristo, ariko mugabo ni iyo difference yonyene bahisemo gushiraho mu kugira ngo kumbure bitandukane. Hanyuma rero pasika y'abayuda wari umunsi mukuru, kandi n'ubu n'umunsi mukuru abayuda bahimbaza canke se abisirayeli bahimbaza. Murazi ko tuvuza abayuda nico kimwe ko twavuga ko mbura abisirayeli, tutiriwe turaja muri vyinshi cyane ngo twerekane ngo bimeze uko bimeze kuriya. Hanyuma kandi uyu munsi mukuru barawuhimbaza kubera ko cari cagezwe, Imana yabageze, ryari itegeko yuko bakwiye guhimbaza Imana. Abayuda hariho iminsi mikuru Imana yari yarabategetse ko bazohora bahimbaza. Iyo minsi mikuru rero bayihimbaza nuvuga ngo gatatu mu mwaka. Muri iyo minsi mikuru umva bahimbaza nk'itegeko Imana yagize yabategetse, harimwo umunsi mukuru wa pasika, hakaba harimwo umunsi mukuru w'imitsima itambiwe, hakaba harimwo umunsi mukuru w'insago, mbere ngo hakaba harimwo n'umunsi mukuru w'inzamba. Iyi minsi mikuru kumbure ngira ngo n'iyindi itandukanye bagenda bahimbaza nk'uko tubibona muri kubu, kandi nk'uko vyama biri umunsi wose hama hari ijambo riwugenewe. Iyo ari umunsi w'icibutso bibuka ikintu kanaka, haba hariho ubutumwa bunyegeje mu guhimbaza uwo munsi. Abantu bose bagakorana bazi ngo tugiye kwibuka iki kintu, tugiye kwibuka ko habaye ibi canke biriya. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Hanyuma rero pasika canke se ijambo pasika, kurikiranya ngo amaterminoloji yaryo, ukakurikirana iyo ryazananye indimi rikomokamwo, usanga muri make ngo ijambo pasika risigura kurengana canke kujabuka. Abakunda igicongereza bo twavuga ngo ni Passover, hanyuma amagabo akunda igifaransa nabo twaje tuvuga tuti ni passer au-dessus canke passer par-dessus, guca ku kintu ukakirengana, ukarengana hakurya yacu. Imana yacu nihimbazwa. Hanyuma kandi tuvuze ngo pasika, numva ko bwa mbere bwo nico kimwe ko twavuga tuti ni kurengana canke kujabuka. Ahani naho mbere mu yindi mvugo, mu yindi mvugo nico kimwe nuko twavuga ngo ni ugusimba imanga, ni ukurusimba, kuko akenshi wasanga iri jambo ryakoreshejwe habayeho kurengana ikintu kitameze neza, cari kugirira nabi umuntu akarengana aja ahandi, novuga ngo hasumbye ubwiza aho yarari. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, kubera ko rero abayuda bahimbaza iyi pasika. Iyo bariko barahimbaza iyi pasika rero mu yandi majambo byaba bisigura ngo kuri bo, ku bayuda iyi pasika yasigura ngo kurengana uva mu buja ukaja mu mwidegemvyo. Imana yacu nihimbazwe, passer de l'esclavage à la liberté. Imana yacu nidutabara. Iyo bariko barahimbaza pasika abisirayeli canke abayuda baba bariko barahimbaza umunsi uvuga ngo hariho igihe twarenganye tuva mu buja muri Egiputa tuja mu mwidegemvyo, twarajabutse
tujabukira hakurya yo kubabaja, hakurya yo kuba abacakara, hakurya yo gucugwa bufuni na buhoro, hakurya yo kuba imbohe muri Egiputa. Turajabuka, turarengana ico gihe, dusimba imanga. Imana yacu nihimbazwe. Rero burya umuntu akubwiye ngo Pasika nziza, nico kimwe nuko bakubwiye ngo simba imanga canke warasimbye imanga. Imana yacu nidutabaye, ni nk'aho ariko aragukeza ko wasimbye imanga, warujabutse, wakize rusizi n'ibindi. Imana yacu nihimbaze. Birumvikana yuko rero tuvuze Pasika haba hariho ibihe bibiri umuntu aba yaciyemwo, aba yavuye mu gihe kibi akaja mu gihe gisumbya ubwiza, gisumbya ubuzima, gisumbya koroherwa, akaja mu kindi gihe gisumbya kubaho neza igihe yarasanzwe arimwo. Imana yacu nihimbazwa. Abisirayeli rero murumva barakorana bagahimbaza uyu munsi mukuru wa Pasika, bakibuka yuko hari ikintu cabaye igihe kimwe, hariho ijoro rimwe baraye biteze yuko buca bagenda bakava mu buja bakajabuka bakaja mu yindi mu yindi periode, mu kindi kinjana, mu bindi bihe vyiza byo kuba mu mwidegemvyo, bakabaho badacunaguzwa, badacurwa bufuni na buhoro n'Abanyegiputa. Pasika y'Abakristo nayo nkuko twayivuze canke se twovuga ngo Pâque chrétienne, rya jambo twabona yuko ryama riri mu bwinshi, ritiga rija muri rudende, ngo ni umunsi Abakristo bahimbaza mu kwibuka ukuzuka kwa Yesu Kristo. Imana yacu nihimbazwe. Iyi Pasika y'Abakristo canke Pasika nkiristo ni Pasika Abakristo abemera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwabo bahimbaza mu ntumbero yo kwibuka yuko Yesu yazutse mu bapfuye, anesheje rupfu na kuzimu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi rero Yesu Kristo azuka mu bapfuye, Abayuda bari mu birori, bariko barahimbaza, bari mu minsi mikuru ya Pasika. Rero umuntu kumburingira ngo yubamaze kuvyiyumvira, nanje naho ndavyiyumvira, ni kubera ko navuga ngo iminsi mikuru ya Pasika usomye muri Bibiliya usanga bavuga ngo mu minsi mikuru ya Pasika. Igituma rero havugwa ngo mu minsi mikuru ya Pasika ukavuga ni iminsi myinshi cyane, ni kubera ko mu bisanzwe Abisirayeli canke Abayuda kumbure byose nico kimwe muri rusange, ni kubera yuko ibirori byo guhimbaza Pasika babimaramwo iminsi indwi i Yerusalemu bariko barahimbaza Pasika. Cari igikorane camara iminsi indwi basenga. N'ubu bivanye n'imyizerere, bivanye n'uburongozi kumbure bw'ishengero iri canke irindi, hariho abantu indwi yose baca bayimara basenga iminsi yose, umwanya kanaka baba bategekanije hisunzwe ibikorwa n'ingene abantu nabo nyene bategerezwa kurondera ubuzima. Ugasanga iminsi yose saa 11 barinjira indwi yose, mbere abandi bo bayita ngo ni indwi nyeranda. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, murumva rero niyo mpamvu wumva bavuga ngo ni iminsi mikuru ya Pasika. Aha rero kandi muca mwumva yuko rero Yesu Kristo yazutse Abisirayeli, Abayuda basanzwe bari mu gikorane cy'iminsi indwi bariko barahimbaza Pasika yabo, ariyo twabonye ko yitwa Pâque Juive, rya jambo ryama novuga ngo mu rudende ritigara rija muri bwinshi, ritigara rija muri pluriel. Imana yacu nihimbazwe. Abakristo rero twabonye ko Abisirayeli Pasika isigura ngo kurengana uva mu buja ukaja mu mwidegemvyo, passer de l'esclavage à la liberté mu gifaransa kumbure. Abakristo rero iyo bariko barahimbaza Pasika bobo baba bariko bibuka ukuzuka kwa Yesu Kristo umucunguzi.
kandi kubera ko ijambo pasika risigura kurengana, kujabuka canke mbere rigasigura ngo gusimba imanga, ku bakristo nabo rero tubifatanirije hamwe iri jambo pasika risigura ngo kurengana uva mu rupfu ukaja mu bugingo. Imana yacu nihimbazwe kubera iki Yesu yararenganye ava mu rupfu, ava mu bapfuye, yarazutse ava mu bapfuye aja mu bugingo, asubira mu bazima. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Ngaha mu gifaransa twaca tuvuga tuti passé de la mort à la vie. Ku bakristo bava mu rupfu baja mu bugingo, mu gihe abayuda canke abisirayeli bobo ngo bava mu buja baja mu mwidegemvyo. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Tuno musi turumvise rero pasika ziri uburyo bubiri ku bisirayeli n'ico bisigura. Turumvise kandi ku bakristo abemera Kristo Yesu n'ico bisigura. Mu nkundire rero tugaruke kuri ya majambo twasoma muri Luka igice ca 24 umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 35 twasomye mu kanya gaheze, kuko ibi byose tumaze ko umwanya byari bikwezwa hanini n'iri jambo pasika, kugira ngo kumbure abahora babisoma mu gifaransa batahura impamvu hariho pasika iri mu bwinshi, iriho pluriel, hakaba na pasika iri muri rudende. Mbega nibiki bimeze gute? Mwumva ico commentaire biblique canke z'abateologie kumbure abashakashatsi mu bya Bibiliya no mu gusigura kumbure ibijanye na Bibiliya ico babivuga. Kaya majambo yose rero twasomye aha twariko tuyaronderamwo rero insanganyamatsiko. Twamaze kubabwira yuko iyo nsanganyamatsiko turiko turagomba kuvugana ko muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi ari insanganyamatsiko ivuga ngo Niwamugobera araguha intahe nshasha. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Iki gisomwa rero twakuyemwo aya majambo usomye uhereye ku murongo w'13 ukageza ku murongo wa 35, niho rero uca ubona neza ido nido ry'iyi nkuru. Muze mubufate kumbure musoma aya majambo neza, mubone iyi nkuru ingene yagenze, niho muca mubona amajambo tuko turavuga ko ingene ameze n'ingene vyagenze. Aha rero ngaha twasomye barabigishwa babiri ba Yesu Kristo bari mu nzira iva iva i Yerusalemu nako ija i Emausi. Bari mu nzira ija i Emausi bava i Yerusalemu, aho naho i Emausi ngo hari nko ku birometero 11 uva i Yerusalemu. Ngira ngo muca mwumva distance ibirometero 11 wisunza ahantu ho rugenda, wisunza iyo uvuka, wisunza aho wize, urashobora kugereranya ibirometero 11 uca wumva urwo rugendo ingene rwagenda. Hanyuma rero aba bakizwa bene data, aba bigishwa ba Yesu Kristo rero ngo bafata urwo rugendo ari babiri. Murumva ko hari ku muhingamo, hari ku mugoroba. Bafata urwo rugendo rubavana i Yerusalemu rubajana i Emausi, niko novuga ngo iwabo. Mbere ngo bariko baragenda ngo baca bahitamo kugenda baraganira, bagenda barayaga. Murumva ko kumbure bishoboka yuko nabo bari muri aba bantu bari bamaze mu minsi mikuru mu gikorane, novuga ngo ni gikorane ca pasika. Imana yacu nidutabare ngo bahita muri kugenda baravugana baganira uko byabaye i Yerusalemu muri iyo minsi, kuko murumva yuko ari iyo minsi Yesu yabambwemwo, yafashwemwo, hanyuma akagirirwa nabi agapfa. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Hanyuma rero ngo bakiriko baragenda muri iyo nzira, bagenda baraganira babwirana ibyo babonye n'ingene vyagenze. Ngo Yesu Kristo rero ubwiwe, muze musoma no majambo, muze murabe kumbura ingene avuga. Ngo Yesu Kristo rero ubwiwe acaraza arabegera kugira ngo ajane nabo. Ariko mugabo rero ngo nubwo yabegereye ntibamenye ko ari we, babonye umengo ni umuntu nyene mugenzi wabo.
aje kugira ngo afatikanye urugendo nabo. Sinzi ko kumbura kubera ko batari bamuzi sawa, ariko mugabo ahanini Bibiliya yerekana neza yuko batamumenye kuko hariho uruhuni ku maso rwatuma batamumenya. Hanyuma rero aca arababaza rero Yesu Kristo, ababaza ngo ibyo bariko baragenda bavugana nabo rero ngo baca barahagarara, niko Bibiliya ivuga, bijiriwe mu maso n'ishavu n'akantu n'umubabaro mwinshi, kubera ko bari bifitiye ikigandaro c'uko umwigisha wabo, master wabo, rabbi wabo, maître wabo ariwe Yesu Kristo amaze iminsi 3 apfuye. Ngo baraheza rero ngo barahagarara babaza uyu muntu ababajije ibyo bariko baragenda bavugana, baramubaza bati mbega ni wewe gusa watse indaro? Ni wewe muri ino minsi gusa, ni wewe gusa watse indaro i Yerusalemu ariko ukaba utazi ibyabaye muri iyi minsi? Imana yacu nidutabare. Baramubaza. Hanyuma rero Yesu Kristo nawe ngo aca rero ngo abonye yuko bigize abahinga mu kumenya no gutahura ibyabaye i Yerusalemu, nkaho umengo barabizi, bo barabitahura, barabizi. Aca arababaza rero ibyo bintu byabaye i Yerusalemu, ni nkaho kumbure muri kino gihe ari kubabwira ngo erega jewe nta makuru mfise, nabaramumbwire ni habaye ibiki ko ata makuru mfise, byagenze gute? Mpiyo nkuru, kagira inkuru, vuga kwijambo, vuga duhabwe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Hanyuma rero nabo ngo baca baramubwira baca baramwishura bati aha twari ko tuganira ibya Yesu umunyanazareti, umuntu avugishwa n'Imana, yari umunyabushobozi bwinshi mu byo avuga no mu byo akora. Mwumve neza, bariko baradekriva ibyo bariko baravugana imbere yuko wewe abahamvya. Ariko Yesu ndabibutse gatoya, inyuma yo kuzuka kwiwe yamaze ngo iminsi 40 agenda yiyereka abantu, yihishurira abantu, yireka abantu, yongera abigisha, ababwira ivy'ubwami bw'Imana. Rero murumva ko yari yamaze gutangura kwiyereka abigishwa n'abandi bantu bose bivanye n'uko nyine yaba yabihisemwo. Imana yacu nidutabara. Abana bo rero yagomba kubiyereka bazobivyabona byo gushingira intahe yuko yazutse. Hanyuma rero ngo bavuga ngo yari umunyabushobozi bwinshi mu byo avuga no mu byo akora imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Imana yacu nidutabare bene data bakunze bakina kiganiro umutima w'ubugingo. Barongera kandi bati twari ko turavugana n'ukuntu abaherezi bakuru n'abashinga ntahe bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Imana yacu nidutabare bene data bakunze bakina kiganiro umutima w'ubugingo. Ngo kandi ibyo byose ni ba bantu bariko bariganira Yesu, ngo ibyo byose babikoze uko mu gihe twari twamaze kumwishimira ko ari we azocungura Abisirayeli, tukareka gucurwa bufuni na buhoro n'Abaroma. Ikigeretse ko rero ngo ubu haheze iminsi 3 apfuye, none uyu munsi abagore bazindutse kumva yiwe, babuze ikiziga ciwe. Biriko bivugwa ko yagizene, yazutse, mbere ngo hari nabo yiyeretse. Byaducanze twebwe, tumaze iminsi tugandaye, none iminsi 3 irakwiye. Hari n'abavuze ngo bamurondeye baramubura, mbere ngo ahubwo ngo yagizene ngo yabiyeretse. Imana yacu nihimbazwe. Usomye rero muri ano majambo yose uhereye ku murongo wa 25 ukageza ku murongo wa 27, aya majambo nayo twasomye urashobora guca ubona neza aya majambo ukuntu avuga. Reka tuyasome mwumve ingene avuga. Avuga ngo ku murongo wa 25 tugeze ku murongo wa 27 havuga ngo arababwira ati yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itebye cyane kwizera ibyo abavugishwa n'Imana bavuze byose. Mbega Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo
ngo abone kuja mu bwiza bwiwe. Atangurira, ni ukuvuga Yesu rero ngo atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo kuri we Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero Yesu ngo aja ko afata ijambo ngo atangura kubasigurira ibyari byaranditswe kuri we, ibyari byo ngo ahereye ku byo Mose yavuze n'ibyo abavugishwa n'Imana bavuze. Imana yacu nidutabare. Bene data abakozi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi arabasigurira ngo arabasigurira. Nawe yari umwigisha ariko arakwigisha, agutahuza, akakungura ubwenge, akakungura niveau de compréhension mu byanditswe. Mwibuke yuko n'abigishwa yabasezera uyagiye ngo abanje ngo kubungura ubwenge kugira ngo batahure ibyanditswe. Rero ngo arabigisha arabanoza neza, arababwira ibyari byaranditswe uhereye mu isezerano rya kera kuri Mose no kubavugishwa n'Imana batandukanye. Arabigisha ngaha Bibiliya rero ntiyerekana ibyo yabigishije, mugabo ngo ababwira byose byari byanditswe kuri we. Amaze kubibabwira ngo cagihe rero ariko arabibabwira ngo bumva imitima iriko iragurugumba, bumva ibigumbagumba bisubiye kuza, bumva basubiye kunezererwa umwami wabo Yesu Kristo nubwo amaze iminsi yapfuye. Bumva ntiboba bakibabazwa nuko yapfuye, ahubwo bakwiye gushima Imana kubera yuko ibyabaye nibyo byari byaravuzwe. Ibyamubaye ko si byakorotse biva mu kirere, ibyamubaye ko byari byaravuzwe. Ko byari byaravuzwe rero ko azoza agacungura abantu, bari bakwiye kunezerwa ngo bumva imitima yabo yuzuye ibigumbagumba, yuzuye igishika, imitima yabo bumva iriruwe, bumva ikigandaro barimo kibahezemwo, bumva bipfuza yuko yoguma bigisha nyine, ngo baramutega amatwi n'abaguma bigisha ngo akiri karabigisha. Amajambo twasoma rero akiri ko arabigisha ngo baca babona bageze ku muhana bajako, ngo baca barakebya kugira ngo bakatire kuri nyamuhana kuko bari basa n'abashitse. Hanyuma ngo Yesu nawe ngo acagira ngo aguma yibandaniriza rero, kubera ko wewe byasigura ko urugendo rwe rutarahera. Ngo mugabo kubera ibyo yabigishije, kubera ikigumbagumba bumvise muri bo, kubera ko bumvise ko iyo bijya hose hari ikintu kiriko kiripasa, barumva yuko bari mu mavuta adasanzwe y'umwigisha adasanzwe, ariko arabakurugutura, ariko arabungura ubwenge, ariko arabatahuza ibyari byanditswe ku mwami wabo. Bibonekana yuko bamukurikiye, igihe cyose bamukurikiye bari bameze nk'abari kubakurikira ibyo batazi. Babona umengo ni ibintu bitanguriye aho nyene, ariko ntibamenye ko ari ibintu bifise isoko muri kahise ka kure cyane. Cagiye inama yaba mw'ijoro, hakaronde guhuza gucungura abari mu isi, maze uhuza gucungura abari mu isi akabura ntaboneke. Yesu akaba ari waca yiyemeza kuza gucungura abari mu isi. Abo naho bakurikiye Yesu babifatiye hafi, ntibabifatiye mu mizi, ntibabifatiye hariya mu isoko, ntibabifatiye hariya mu nyanduruko yabyo, ntibabifatiye hariya mu mizi iyo bizanana. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ikintu cabakuyeyo, ikintu cabatabaye, aba bantu ngo babonye Yesu abanje kumera nk'uguma arengana ngo agende, imitima yabo nayo yariko iragurugumba, bumva umengo haracariho ibindi yobigisha. Bumva ati kumbure twobandanya, akabandanya twigisha, tugateramana nawe, wanashaka tukagomba tugakesha, akaba makesha. Imana yacu nidutabare. Bene data abakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi rero ngo baravuga bati nitwomureka ngo agende, ko bwije reka tumwinginge. Uyu muntu n'umuntu adasanzwe, twafatanya urugendo nawe,
dufise ibyo twitwa ko tuzi, twitwa kumengo turafise ibyo tuzi mu vyabaye i Yerusalemu, ariko dusanze uyu muntu abizi byose, atubwiye byose ivyari vyanditswe ku mwami wacu. Arabitubwiye neza, abisiguye neza, kandi turumva azi byinshi ntibirahera, haracariho ibindi yotubwira. None rero reka tumwinginge. Baca baramwinginga ati turakwinginze gumana natwe kuko umunsi urakuze, eraba burije twafatanye urugendo tugendanye ibirometero 11 vyose, utubwiye ibyo tutari tuzi. Turumva kubizi, turumva ko uri umuntu yasizwe amavuta, turumva ko ufise amavuta, turumva yuko ufise amavuta y'ijambo. Turakwinginze rero utwemerere iri rimwe gusa, wemere ugumane natwe, urarane natwe, utubwire. Ega ntitwari bwabihimbe, ntitwari bwabirambigwe, ntitwari bwabiharuruke. Ushishikare utubwire, turakwinginze this way ko bwije. Rara nta ngorane, nta kibazo, rara uratubwira. Yesu nawe rero kubera ko bamuhaye kazi, ubwa mbere yifatanije nabo batamwemvise, batemeye kwifatanya nawe, ariko ubu rero kubera yuko bemeye kwifatanya nawe, ataremera, ataraza, aca yinjira mu nzu. Hanyuma rero Bibiliya ntiyerekana ngo mbega yoba yabigishije umwanya ungana iki, ariko bibonekana yaciye isimbira, Bibiliya yaciye isimbira kuri sene. Guhageze gufungura rero ngo baca bazana umutsima nyene, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma rero ngo imbere yuko bajya, Yesu acakora bya bindi yahora akora kiri kumwe nabo atarapfa, ngo afata wa mutsima arawumanyagura, arawuhezagira, hanyuma arawubahereza ko bose. Uruhuni ruca rubava ku maso, niyo majambo twabonye hariya. Uruhuni ruca rubava ku maso. Hanyuma rero ngo baca baragirane, baca barahumuka ati uzi ko bwa bundi twari kumwe na Yesu. Rega Yesu nivyo yazutse bashe, Yesu yazutse n'ukuri kose we. Ya minsi 3 yari yaravuzwa domara mumva. Rega ubu ni minsi 3 iraheze, urumva ko nabandi yabiyeretse. Uzi ko natwe twiyeretse. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi tugomba dusozera. Nta kamaro ko kuvuga amajambo menshi, ariko twabonye amajambo ngaha avuga ngo aba bantu ngo baca barikora. Ubwo nyine mba ni mwijoro, kandi hari urugendo rw'ibirometero 11, ni mwijoro, sinzi ngo ni sangapi. Baca baravuga ati iyi nkuru nziza ntidushobora kuyigumana, iyi nkuru nziza nitwoyirarana. Bene data, naho twari turusha we, naho twagenze ibirometero 11, naho hari hageze ko turyama, naho mw'ishamba, naho mu mayira ducamo hashobora kuba hari ibikoko by'inkazi, tugiye kuva kuri kano gasantre kitwa Emausi dusubire mu gisagara, dusubire hariya mu muji, turashobora guhura n'ibikoko by'ibyigenzi. Ariko mugabo kubw'umunezero dufise, kubw'intahe nshasha turonse, twari twamye tuvuga ibintu mugabo tukavuga ibyo tutazi. Hariho ubundi bumenyi tutari bwaronke, hariho irindi hishurirwa we tutari bwaronke. Reka rero reka tugende. Baca baragenda i Yerusalemu muri iryo joro nyene n'umunezero, bafise umuhamagaro udasanzwe wo gushingira intahe. Bene data, bavuga ngo nitwogumana iyo nkuru nziza ko turonse intahe nshasha, reka tugende dushinga intahe, tuvuge ko twamubonye, turi vyabona byo gushingira intahe Yesu. Tuvuge ko twamubonye yamanyaguye imitsima, yazutse mu bapfuye,
kandi kwiye ariyo pasika yacu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuna munsi. Dade rero nahantu rero nari ngomba ko tugarukira rero. Navuze ngo niwamugobera araguha intahe nshasha. Niwamugobera, niwamwinginga, niwamuhamagara, niwamuha invitation, niwamutumira ati Yesu ngwino mu mutima wanje, ngwino wirukane ibikwanka byose, ngwino ndasabye ngo wegere mu mutima wanje uhindire hanze ibikwanka byose, uhindire hanze ibyaha bindimo, imbabazi zawe zihindire hanze Satani n'imigabo n'imigambi yiwe yose iba muri jewe. Niwamwinginga, niwamugobera, ukamubwira ngo gumana natwe, gumana nanje, kuko umunsi urakuze, nta ntahe mfise nzima, ibyo mvuga byuzuyemo intege nke, maze igihe ngushingira intahe muramvuga ngo uri umukiza, muramvuga ngo warankijije, ariko mugabo birimwo intege nke, ntibirimwo umuriro wa mpwemu yera. Ndagomba intahe nshasha kuri no pasika, ndagomba intahe nshasha, ndagomba intahe irimwo ubushobozi, ndagomba intahe itarimwo HS, ndagomba intahe itarimwo oxygen, ndagomba intahe mvuga ibintu bihuye n'ibyanditswe, mvuga ibintu bihuye n'ibiri mu mutima wawe. Ndagomba kuba ugushingira intahe mu buryo budasanzwe, ndagomba kuba icabona cawe. Imana yacu nidutabare. Niwamugobera, birashoboka yuko uri umukizwa, birashoboka yuko usigura, birashoboka yuko uri umuririmbyi, birashoboka yuko uri umusenzi, ariko imyaka ubimazemwo ukaba udafise intahe nshasha, kuko ufise intahe nk'iyo bano bigishwa b'Emawusi bari bafise. Yari intahe yuzuyemwo imyidogo, bavuga ngo aho ubwacu buraheze, twari twamaze kumwizera yuko ari we azocungura Abisirayeli. Byumvikana yuko muri uno mwanya intahe bari bafise ntiyari intahe ivuga ngo twaracunguwe, oyaye, ntiyari intahe igaragaza agakiza haba namba, ntiyari intahe ihuye n'iyo Yesu agomba. Yari intahe yuzuyemwo imyidogo, yuzuyemwo ubwoba, nawe ivuga ngo karabayo. Yari amajambo y'ukwihebura, yari amajambo adahuye n'amajambo icabona ca Yesu Kristo gikwiye kuba gifise. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo cuna munsi. None rero umwanya uragiye, reka tugarukirize ngaha. Nari ntumbereye inyuma y'ibi byose mvuze, nari ntumbereye kukubwira ngo ugobere umwami Yesu muri iyi minsi mikuru ya Pasika, mbere n'iyikurikira Pasika, kuko bishoboka ko iri jambo rikurikiranye Pasika yarenganye. Nari ntumbereye kukubwira ngo winginge umwami Yesu, umubwire ngo mfise ubupfu, mfise ahantu nkehaniwe, mfise intege nke, gushinga intahe kwanje hariho ikintu guhajije, sinshize amanga, simvuga ibintu birimwo ubushobozi bwa mpwemu yera, mbere nuzuye imyidogo. Umuririmbyi yavuze ngo hamwe narakekeranya, ahandi nkizera. Nanje hamwe mpora nkekeranya, ahandi nkizera, hamwe ndaririmba neza, hamwe ndatamba igisirimba neza, hamwe ndigisha ngasigura, ariko ahandi naho sanga nivayanze mu byaha. Umuntu yambonye ndiko ndaririmba, umuntu yambonye ndiko ndigisha nuzuye mpwemu yera, ntiyombona ndiko ndivayanga mu byaha, ntiyovyemera ko ibyo abonye ari byo. Jewe intahe mfise irimwo ibintu by'amanyanga, irimwo ibintu by'ibinyantege nke. None Yesu ndakwinginze kuri ino Pasika, muri ino minsi mikuru ya Pasika,
muri ino minsi tuko twibuka ukuzuka kwawe, ndakugobereye, ndakwinginze ngo winjire mu mutima wanje, umpe intahe nshasha. Ndagomba kubaho mfise intahe irimwo ubushobozi, imvugo ijana n'ingiro, ngira ingeso nziza, ushoboze kwama ivyamwa vy'umukristo ari mu rugendo, yacunguwe, yakiriye agakiza. Imvugo ijane n'ingiro, ndakwinginze, ndakugobereye, ndagomba umpe intahe nshasha. Nico kintu nari nipfuza rero kugarukirako, n'iryo jambo rivuga ngo niwamugobera araguha intahe nshasha. Wumva wogobera Yesu? Mbega nawe ubuntu uri muri bano bantu badashobora guhagarara ngo bashinge intahe ngo rega ibintu byarabaye, oya, ahubwo avuga ngo twari twizeye ngo azodukiza none yapfuye, ukuvuga ubwacu buraheze, uwo twari twashize kw'ivyizigiro nawe yapfuye. Ahubwo ntibamenya ko vyabaye ariko vyategerezwa kugenda. Wumva wobwira Imana? Hari intege nke wumva mu mutima, hari ugukehanirwa wumva mu mutima. Mbega wumva bihora bikugora gushingira intahe Yesu? Ubwo ntihahora hagera igihe ukumva ntiwokwerekana ivyamwa vy'umukizwa, ahubwo ukama novuga ngo ukagira ingeso mbi zidahuye na wa muntu duha tubona ariko arakorera Imana, ariko araririmba. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, muri iyo minsi narabwiye umuntu umwe twahuriye ahantu arakorera Imana cyane, abantu barashengerera, atasona atakaravuga ubutumwa kabisa kwibarabara. Hanyuma rero mugabo ikindi gihe tuhahurira aho hantu mpisemo kubivuga muri ino style nyene kugira ngo ntibihave kumbure bimenyekana ngo ni ibi n'ibi. Hanyuma rero kuko iki gikoro ni inkuru, igikoro cyo kumenya ngo ni naka. Hanyuma rero mu kindi gihe duhurira ahantu nyene, mugabo rero tuhahurira uyu muntu novuga ngo ariko yifata inyifato z'ubupagani, kuko uyu muntu byabonekana yuko yaganjwe ku rwego rwo hejuru na kameremere y'ubusambanyi iteye ubwoba, inuka. Hanyuma rero hantu nyene rero yibagira ko ariho yahagaze ariko arasigura, ariko aravuga ubutumwa bwiza, abantu bagashengerera bagafashwa. Mugabo rero muri uwo mwanya urenganye wese yamusaba inimero, urenganye wese amubwira ngo nagushimye, nagukunze, nagizene. Kandi biteye isoni, ndaheba ndamaramara ko nanjye nari impande y'aho hantu. Hanyuma rero ndamwiyegeza ndamubwira nti ariko vraiment nk'abantu bakubonye cyage kandi hari ahanyene niho wahagaze uri kuravuga ubutumwa bwiza. None nk'abantu bakubonye ubu, umukobwa wese arenganye uri kurakwega ngo aguhe nimero agirente, nije namaramara we ntiyamaramara. Novuga ngo isoni zaraheze kunyo, niko umukecuru araho yabara tubwira ngo mwabivagundumwe, isoni zaheze kunyo. Twaba turakina umupira muri ya myaka ya primaire hariya mu wa kabiri mu wa gatatu. Hanyuma rero umupira uguye hejuru ku mabati ku nzu yiryamiye, ivyo bivagundo ngo vyanyakurenzwa ivungu, isoni zaheze kunyo. No kuvuga batamaramara, urinze umuntu ubona atamaramara atagira isoni kandi imuzi yatabutse igisoso kigendera hejuru, urumva nyene uyo muntu nta soni bafise. Rero uyo muntu namugana nako vraiment nk'abantu bakubonye ubu uri muri ivyo mbonye, wewe uvyumva gute? Umva ivyo bintu bihuye cyambona aramaramaye kandi ntiyasubiriye, yaciye ajonjogora kwasanzwe anzi nyene ingene meze. Hanyuma rero carajonjogora acaragenda ngo navyumvise ngo kandi ngo yakoze, acaragenda acaramaramara. Naho yo bibandanya zo bibandanya handi mugabo nibaza ko abantu atazosubira kuhakorera ibintu nk'ibyo. Imana yacu nidutabare. None rero birashoboka ko nawe umeze gutyo, nakwinginga ngo bwire Yesu ati ndagomba intahe nshasha. Dusenga Imana n'umuhigo umuntu afise intahe nzima ashobora kugenda arashingira abantu kandi bagakizwa bakava mu vyaha, kuko Yesu ico yagomba ko abantu babaho bafise intahe nzima,
intahe ihuye n'ibyagezwe, intahe ihuye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, intahe ihuye n'uko Yesu yazutse akanesha urupfu na kuzimu, ubu asigaye ari muzima. Iyo niyo ntahe yagomba, ni intahe y'agakiza, ni intahe yo gucungurwa, ni intahe ishingwa n'abantu barenganye bakava mu rupfu rw'ibyaha bakaja mu bugingo bubonekera muri Kristo Yesu. Abo bantu n'abahigwe, ariko abantu bitameze uko nabo n'abahombe, kandi Imana ntigomba yuko umuhombe. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, tuganirije imitima yacu, atubwiye ngo nitwakugobera uraduha intahe nshasha. Umuntu wese ahisemo kukugobera ni umuha intahe nshasha, hanyuma abe icabona cyo kugushingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare kuba muri bano bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo, kandi ubaha intahe nshasha. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tuvyizeye, amen.